Imigwi itandukanye mu gihugu yarahagurutse mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina, aho twovuga nko mu mashengero, aho muri Eklezia Katolika Musenyeri George Bizimana umwungere wa diocese ya Ngozi avuga ko kugira ngo ayo mabi atuzwe nuko abubakanye bo kugurukiranira mu cubahiro no mu rukundo. Akamenyesha kandi ko muri Eklezia Katolika hari amashirahamwe afasha abakristo mu kubigisha ibijanye n'ayo mabi. Ishirahamwe ryitwa CRS rifashijwe na Caritas, rikorera muri Caritas hamwe n'ikisata c'ubutungane n'amahoro. Carigeze nyene kuba gifise umurindi munini wo kwigisha mwene ivyo bintu, gutanga inyigisho zijanye n'ivyo kugira zigarure n'ingo zari zigeze kure. Bakoresha cyo no kwita approche yitwa tuyage. Nk'abantu babene gihugu cacana abakristo ndabahanura yuko boza barazirikana iteka ry'umubano hagati y'umugabo n'umugore. Kuvyerekeye leta naho no saba yuko boraba ingene amategeko yashinzwe yubahirizwa, ko ari amategeko asangwe yubahiriza ingo, na cane bakaza barafatira ingingo nk'abantu b'abagabo baharika canke baja mu kaboregwe, kuko niyo nkwezi ivyo vyose. Eka n'umunyamabanga ntayegayezwa mwishirahamwe abatanga muco gishinze kugwanya amabi afatiye ku gitsina Miburo Deo aremeza ko inyigisho yahawe muri iryo shirahamwe zatumye avavanura n'ingeso yo guhohotera uwo bubakanye, bituma urugo rwe rugenda neza. Agatera kama abandi bashinga ntahe kwijukira kuja mu mashirahamwe kuko inyigisho bahabwa zibafasha mu kubana neza. Musanzwe mubizi yuko umugabo ariwe afata ingingo ya mbere mu rugo, niyo amabi muri ico kibano yibonekeje arafise uruhara rwo kugenda akavuga ati nyamara ibintu dukeneye kubona muri iki kibano. Inyigisho twagiye turatanga mu ntara zitandukanye, abatanga muco bose bitabiriye ibikorwa bateye intambwe, ziramaze kuba ingo 6,500. No kuvuga abantu 13,000 bose bigiye inama yo guhinduka mu mvo zo gutera imbere, bavavanuye na ya mabi afatiye ku gitsina. Mizero Shanibera umwe mu baririmbikazi bo mu ntara ya Ngozi avuga ko biciye mu ndirimbo impanuro zishikira benshi, gutyo bigatuma bajana n'abandi mu rugamba rwo gutuza amabi afatiye ku gitsina. Indirimbo zifise uruhara runini, ni message muba muri ko muratanga iyo mwaririmbye ibintu birimwo impanuro, icigwa, kubera zishika kure cyane, zikumvirizwa na benshi batandukanye, zirahanura kandi zikigisha. Muri urwo rugamba rero rwo kugwanya ayo mabi, imigwi yose isaba leta gusubiramwo neza amategeko mu guhana uwahohoteye uwundi, hamwe rero no gukingira uwahohotewe.